Amahoro y'Imana abane nawe wewe uri kurankurikira ino saha n'uno mwanya. Ndagushimiye cyane kuko wemeye kwiyunga natwe kandi wemeye gukurikirana bya biganiro nk'uko muzi twama tubikora. Ni ibiganiro bijanye n'iyobokamana. Ubu turi ku gice ca kabiri, ku karongo kaho ka kabiri, nimba ariko no bivuga, niko tugiye kwigako canke tugiye kwinjiramwo indani kugira dusobanukirwe neza ijambo tumaze igihe turiko twibaza, turiko dushakashaka, dukorera ubushakashatsi kugira ngo dutahure neza ivy'iryo jambo rivuga ngo igihe c'iherezo, umuhero w'isi warashitse, wabaye. Kenshi murabizi ko iryo jambo twama duhura naryo mu mashengero yacu canke aho duteranira. Kenshi na kenshi iryo jambo riravugwa kandi cyane, ariko ryavuzwe kuva kera gushika n'uyu munota ntabwo turigera turibona. Amazina yanje ni Isa, nk'uko musanzwe mumenyereye mu biganiro bisa nibi by'iyobokamana, byo gutahura no gutahuzanya iby'ubutumwa bwiza, tungurana ubumenyi mu by'ijambo ry'Imana. Rero ndagushimiye wowe wiyunganye natwe, wowe wakoze subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibi biganiro, na wewe ugushiraho comment kugira ngo ushobore kudufasha bimwe na bimwe mu byo nawe ubusobanukirwa, kuko ibi biganiro tubikora ntabwo ari tuvuga ngo twashitse ku ndunduro, ariko tuba turiko dugerageza kugira ngo dutahuzanye. Nawe rero urafise uburenganzira bwo kugira ngo udutahuze kimwe ku kindi mu byo ushobora kuba nawe utahura. Rero Imana iguhezagire kandi iguhe umugisha. Twagiye rero no kugira ngo twinjire neza na neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi, tumenye neza na neza mbega iby'iherezo ry'isi, iherezo ry'isi ryama rivugwa, ryavuzwe kuva kera tutarabaho. Basokuru bacu na basogokuruza bacu baravutse, bavuka basanga rivuga, bavuka basanga iryo jambo rivugwa yuko umuhero wabaye, igihe c'iherezo cabaye. Turi mu gihe c'iherezo, ariko ico gihe c'iherezo gushika n'uyu munota bikaba bitarigera biba nk'uko babitubwira. Kandi ubitegereje neza usanga uko amagenerasiyo yose agenda atandukanye, uko amagenerasiyo yose agenda akurikirana, iryo jambo duhura naryo, kandi iryo jambo dukomeza kuribona, dukomeza kurisanga mu mashengero yacu canke aho duteranira. Rero benshi barakunda kubyigisha kandi barakunda kuritwigisha aho duteranira canke aho dukoranira, bivanye n'ingeso baba babonye zadutse mu ishengero canke zadutse mu mihana yacu, mu midugudu tubamwo canke aho dusanzwe dutuye. Kumbure ingeso iyo zadutse, abantu bakabona ko kubona ingeso mbi ni ibintu bitari byiza biri gukorwa aho dutuye canke aho twumva hirya no hino, cyane cyane mu ishengero niho umukozi w'Imana canke ubona kwita umurongozi canke ubona kwita umushumba ashobora kuzana iryo jambo akarifatanya n'ibyo byabaye mu ishengero canke mu kibano, akabifatanya akaca yigisha ijambo rivuga ngo n'umuhero w'isi wabaye. Turi mu gihe c'iherezo, igihe c'iherezo ni iki byashitse. Iyo rero iryo jambo rishitse kuri wa muntu afise umutima woroshe canke umutima atashoboye gushika iby'indani cyane mu by'ijambo ry'Imana, umutima wiwe ubyakira uko, bigashobora gushika mbere ko ashobora no kugira ikibazo c'imyitwarire mu mihana yiwe, nibyo akitwara neza, ariko ugasanga naho hariho ibindi bintu yononye canke hariho ibindi bintu adashoboye kwitwararika, bivanye nuko yumvise ngo umuhero wabaye. Kenshi na kenshi iyo iryo jambo rikunze kuza, rigashobora kuko riza ari jambo rikomeye, kandi koko urazi ko bashobora kudusomera amandiko menshi yerekana koko ko iryo herezo ryabaye ryashitse, bigashobora gushika ugasanga umuntu yarafise umugambi, yarafise ibyo ashaka gushikako, yari kapanga nko mu myaka 2 imbere canke mu myaka 3 imbere, agashobora no kubihagarika, mbese agashobora no kumva yuko yacitse intege kubikora, ahubwo agiye kwitaho cyane kugororoka, agiye kwitaho cyane gusenga cyane. Ugasanga uwo muntu yarinjiye cyane mu byo gusenga gose, yarinjiye cyane mu byo novuga ngo ni iby'Imana cyane, akabyinjiramo cyane
kuko aba yumva yuko umenga igihe cyerezo cyashitse, nta mwaka usigaye, nta mezi, nta myaka 2, nta myaka 3, ariko kenshi na kenshi akunda kwicara igihe kirekire. Icyo gihe kirekire cyamara kurangira akabona yacitse intege bivanye nuko ibyo yari yizeye canke igihe yari yizeye cyarenze, agacika intege, agatangura kubivamwo, nako gusenga agatangura kukuvamwo, n'ibindi byose agatangura kubivamwo. Kandi ibyo byose biba bitewe nuko rya jambo ryashitse kuri we kandi rishika kuri we afise umutima udashoboye kuryakira cyane, canke adashoboye kuginjiramo indani ngo atahure canke amenye. Rero kuva kera na rindi ryarigishwa kandi n'ubu riracyigishwa. Basokuru baraje baravuka barapfa, bapfa bari bigisha, abandi baravuka basokuruza, nuko n'abandi gushika natwe n'uyu mwanya turacaryumva kandi baracari twigisha. Rero uri kurabireba neza, benshi bakunda kubyigisha bafatiye ku ngeso mbi ziba zadutse mu ishengero canke ziba zadutse mu kibano, aho uwo mukozi w'Imana canke uwo mushumba ababa canke ibyo aba ariko yumva hirya no hino. Ariko ibyo twasesanguye turiko dusanga neza, ibyiherezo canke iby'umuhero w'isi ntago bifatira ku ngeso ziba zadutse mu mihana yacu canke mu ishengero canke mu midugudu tubayemwo, kuko izo ngeso ntabwo ari twebwe twazitanguye, ntabwo ari twebwe byatanguriyeko. Yego birashoboka yuko umuntu ashobora kuba atazi ico kibi ukuntu kimeze, ariko ugasanga hariho umuntu kumbure mu mihana canke mu ishengero yadukanye icyaha, koko icyaha giteye ubwoba gikomeye cyane, icyaha kitoroshe. Umuntu agashobora kukira bakavuga ati noneho uyu yageze ku rundi rwego rukomeye cyane ruteye ubwoba, yakreye icyaha gishasha, yashakishije icyaha gishasha tutari bwigere tubona, koko kandi ibyo birashoboka. Ibyo birashoboka koko kandi birashoboka cyane, ariko ico ntabwo gishobora gutuma twosha tuvuga ngo igihe cyerezo cyabaye ngo umuhero w'isi washitse, kuko ibyaha dukora, ibyaha biri mu isi byamyeho kuva kera na rindi, kuva kera tutaravuka, kuva kera n'abasokuruza kuva kera cyane tutarabaho, ibyo byaha byarakoreka, byarabaho. Rero twebwe icyo twasanze canke icyo twatanguye gushika ko twatanguye kubona nuko iherezo ry'isi canke umuhero w'isi ntabwo ufatiye ku ngeso, ahubwo ufatiye kuri periode tugiye kubona, periode tugiye gusanga zarabayeho, z'Imana zarabayeho kubw'ubutware bw'Imana. Arizo periode zabayeho zatumye ibyo byose bishobora kuba kumuhe byitwa bishobora kwitwa igihe cy'iherezo, cyangwa dushobora kuyibona koko ko ari igihe cy'iherezo. Mwibuke ko kuva kera na rindi Imana tubiciye ko gatonya, Imana yagendanye n'abantu kuva kera na rindi. Mbese na Yesu Kristo ataraza, Imana yari ifise ubutwari bwayo, yikorera imbona nkubone, yikorera abantu bayibona, bakayibona ariko badashobora kuyikorako. Mwibuke Imana yaragendanye na Enoke, Imana yaragendanye na Isaka, Imana yaragendanye na Yakobo, yarabaye Imana ya Aburahamu, Mose, yaragendanye na ba Dawidi, yaragendanye na ba Salomo, yaragendanye na ba Gideyoni, ba Daniyeli, ba Eliya, yaragendanye n'abantu benshi cyane, yarakoresheje abantu benshi cyane bidasanzwe bikomeye. Mwibuke Imana ikura Abisirayeli Egiputa, Imana yagendana nabo ngo mu nkingi y'igicu. Reka abantu tuwasome gatonya kugira mu byumve. Turasoma n'igitabo cyo Kuvayo igice cya 13 duhereye nko ku murongo wa 13. Igice ni cya 13 duhereye ku murongo wa 21, duhere ku 21. Haravuga ngo Uhoraho ku murango yabajya imbere ari mu nkingi y'igicu, ngo abarongore mu nzira. Mwijoro yabajya imbere
ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mw'ijoro. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo icyo ni igice kimwe mu bice dusomye byerekana ko Imana icyo gihe yo yari mu bantu, yaraza ikikorera mu bantu. Mwibuke ko Imana yaranabaye mu ishengero, yarabaye mu ishengero ubwo umuherezi mukuru yinjira ahera cyane agiye gutanga ibimazi. Icyo gihe Imana yari iri mu ishengero, nico twokwita ishengero uyu munsi, kuko kera zitwa amasinagogi, yari amasinagogi yaba aho hera cyane niho Imana yaba. Kandi mwibuke ngo umuherezi mukuru mu kwinjira aho hantu hera cyane bamushyira akagozi ku kuguru kugira ngo hamaze akanya bagakwega gake gake bakumviriza yuko agihema. Babonye ukuguru gutereye baravuga ati aracyari muzima, kuko bo babonye ukuguru kudatereye cyangwa ku kagozi atakanyiganjije byasigura ngo yapfiriyeyo. Kuko icyo gihe Imana nyamana, Imana yaremye isi n'ijuru, niyo yagendana n'abana b'abantu mw'isi, yagendana n'abana b'abantu mw'isi imbonanya, kiretse ko ntago bashobora kuyibona, yinyegeza mu gicu, yinyegeza mu nkingi. Mwibuke ko yashobora kugendera no mu gitutu, akiyereka umwana w'umuntu mu bintu bitandukanye, ariko Imana badashobora kuyikorako, ariko bashobora kuganira nayo. Imana ikavuga, Imana bakumva ijwi ryayo, mbese n'ibibazo ukaba woyibaza. Kandi icyo gihe nacyo mwibuke ko icyo gihe abana b'abantu nyene nk'uko mutuzi, nk'uko twiyizi twese, abana b'abantu turahindagurika, tugenda duhindagurika, tugenda dukora ibibi, duhinduka, ducaha ibintu nyene wumva ko bitagenda neza, bitameze neza. Icyo gihe Imana igendana n'abana b'abantu, mwibuke ko ucumuye warapfa, ucumuye yarakwica, ukoze ikintu kitari cyiza yarakwica, ukoze ikintu kidahwanye n'icyo yavuze yarakwica, urenze ku mategeko yarakwica. Ni ukuvuga ngo yari abantu benshi barapfuye ari benshi cyane, aribo yabise. Sinzi rero ko icyo gihe bavuga ngo yitabye Imana. Sinzi yuko iyo terme yari ihari. Icyo jewe ntacyo ntushobora kumenya muri aka kanya, kumbure nacyo tugiye kugishakira ubushakashatsi. Ariko icyo gihe Imana yagendana n'abantu imbonanya. Rero harageze igihe Imana ibana nabo, irabana nabo igihe kirekire, imyaka n'imyaka. Mwibuke ko Abisirayeli bonyene kuva muri Egiputa gushika mu gihugu cy'isezerano bagenze imyaka itari mike, imyaka ishika 400. Urumva ko yari imyaka myinshi cyane. Urumva ko Imana yagize periode ndende ibana n'umwana w'umuntu, yagize periode ndende cyane kuva kwirema ry'umwana w'umuntu. Imana niyo yagendana n'abantu, niyo yifatiye ikibanza cya mbere cyo kugendana n'umwana w'umuntu. Ariko mwibuke ko harageze igihe Imana irananirwa n'umwana w'umuntu pe. Umwana w'umuntu iramurusha, arananirwa. Imana iravuga nti no, ibi bintu ntago nzobyamamo, kuko nzobica ndabamare. Kuko Imana irakaye yarashobora gukora ikintu kandi abantu benshi bagapfa, isinzi ry'abantu bagapfa. Rero Imana yagiye ibibona, iravuga nti aba bantu nzobamara kuko barahindagurika, n'abantu badafadika, n'abantu bavuga ibi bakavuga ibi. Kandi nayo Imana urabizi ntabwo ikunda amashortcut ayatwirirwa turakora, ntabwo ikunda ibintu bitameze neza. Ivuze ego ni ego, ivuze oya ni oya. Rero kera ho ivuze ego ukavuga oya, cyangwa ukaja mu byo kudiskita, cyangwa ukazana ukutizera, wewe wabugiye. Nuko byari bimeze. Rero Imana harageze igihe ibona ati koko abantu jewe nzobamara pe, nzobamara. Niho yavuga ngo sinzongera kuba mu nzu zubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu. Kuko Imana yaba mu ishengero, yaba mu masinagoge, iravuga ati po, ibi bintu wapi, ibintu byo kuba mu masinagoge, byo kuba mu mazu yubatswe n'abana b'abantu, ibi bintu ndabirambiwe,
ndabivuyemwo. Imana ihita ibivamwo, ihita yisubirira mu ijuru. Imaze gushika mu ijuru ikora umugambi wo kuza mu bundi buryo, iza ari Imana nyene, ariko iza mu mwana, iza yitwa umwana, izira mu buryo bw'umwana. Iki kiganiro naco naragikoze c'ukuntu Yesu Kristo yaje mw'isi. Utaracumva urashobora kugenda ukacumviriza. Urumva nuko Yesu Kristo nawe abaraje, Yesu Kristo nawe abaraje. Rero ibya Yesu Kristo nabyo tuzokomeza tubyinjiremo nawe. Ni ukuvuga ngo periode y'Imana yagiye kurangira yo ivuze ngo ndavuye mu masinagogi y'abana b'abantu no kugendana n'abana b'abantu muri ubu buryo, ndabivuyemwo, ndagiye, sinzongera kuba mu nzu zubakishijwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ico gihe Imana yari ivuye mu ishengero, igiye ikora umugambi wo kuza mu bundi buryo, aribwo yakoze umugambi wo kuza mu buryo bw'umwana, ariwe twita ngo umwana w'Imana, kandi yari Imana. Narabisiguye ukuntu Imana yari Imana. Genda ukurikirana igice twatanguye gukora c'ubutatu bweranda Mana imwe, uzovyumva neza. Nuko ubwo rero Imana iba igarutse mu bundi buryo, bwa buryo bwa mbere ibirabuvuyemwo, ibigarutse mu bundi buryo bw'umwana agaruka mw'isi. Reka rero tuze twumve mu gice gikurikira ukuntu byagenze, n'ukuntu iryo herezo ry'isi rero twobitora, n'ukuntu iryo herezo ry'isi abantu twoshobora kuritahura, iherezo canke umunsi w'umuhero, canke kw'iherezo ry'isi nk'uko tuvyita, canke nk'uko dukunda kuvyigishwa, kugira ngo nejo naho wosubira kuryumva iryo jambo ritashobora gutuma woshobora gukora ibitari byiza, canke wokwica imigambi yawe, canke ukaja gukizwa kubera ubwoba, canke ukaja gukurikira inzira y'Imana kubera ubwoba bwo gutinya umuhero w'isi, canke bwo gutinya urupfu. Ni byiza ko ukurikira Imana uyikunze, atari kubera ubwoba, kuko ubwoba ntaco buza kukumarira. Nico gituma biza gushika ugasanga uko wari wabyizeye bimaze imyaka 3, imyaka 5, imyaka 7, iryaherezo ry'isi utararibona, ugatangura kumva wabivuyemwo, ugatangura kumva warahenzwe, ugatangura kumva barakubeshe. Ariko kumbure uzovyumva neza yuko ibyo bavuga atari ukubesha, ahubwo ari wewe ufise ukuntu wabyakiriye, ubyakira kutariko canke ubyiyumvira kutariko. Tuzobyinjiramwo neza rero kugira ngo utahure gusumba. Rero Imana iguhe umugisha kandi guhezagire, ukomeze wiyunge natwe, ukore subscribe kandi wongere ushireho comment yawe, kuko ni ingenzi. Comment yawe ni ingenzi, iraza kudufasha, kandi ukaba ufise pasiteri wawe canke undi muntu ashobora kudufasha, nawene murungikire iki kiganiro ashobore kucumviriza, hanyuma ashobore kutwiyunga natwe, adufashe kuko nkuko nawe abitahura. Rero ndabashimiye, mugure aho muba, mwubahwe. Shalom shalom.